Ndabaramukije kandi bakunzi ba Pam Channel TV kaze kandi mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi n'undi munsi ikindi kiganiro aho tubazaniye n'undi mutumire aza kutuyagira ivy'iterambere mu gisata tutamenyereye cyane mu gisata c'uburimi. Umutumire aho uno munsi turakunze kumva aba Diaspora. Mbe aba Diaspora baheza bakamarira iki gihugu, bakamarira iki ntara baza bavamo. Mbe bimaze iki ku gihugu kuba gifise aba Diaspora canke abana b'igihugu baba hanze mu mahanga. Ivyo byose nivyo tugomba tuyage muri kino kiganiro hamwe na Madame Jo canke Kamana Joseline. Reka tumwakire ari muri abo bantu nyene baba Diaspora ahasanzwe aba mu gihugu ca Canada. Reka ndaguha ikaze Madame Joseline canke Madame Jo. Ego, ndabaramukije mwese. Ego, je banyita Madame Jo, murabizi muri Imuhira Media, ukwayo Muhira Media ukwayo, ariko uno munsi twaje nk'abaserukira Diaspora muri ya programa ya Isuka ya kijambere. Urakoze cyane. Isuka ya kijambere ni umuntu urundi wese cyangwa umuntu wese yumva ahari aca tahura icarico. Isuka ya kijambere, mbe isuka ya kijambere bimeze gute? Ariko imbere yuko tugera twinjire muri isuka ya kijambere neza na neza. Mbe aba Diaspora kuba tazi icarico mu Diaspora. Mu Diaspora n'umuntu n'umuntu ameze gute ku gihugu ababamwo, abafitaniye imigenderanire hagati y'igihugu abayemwo n'igihugu aturukamo neza, imigenderanire ibiri hagati n'iyihe? Bon, nkuko mbajije Diaspora ivuye muri disperser. Muri ntuze vocabulaire disperser no kuvuga n'abarundi cankwe abantu b'igihugu cyaco cyose baba baravuye muri ico gihugu bagasanzara ku isi yose ku mpamvu zitandukanye. Ishobora kuba impamvu personnelle, ishobora kuba politique cyangwa ikaba ingwano zitandukanye zigatuma abantu bava muri ico gihugu bakaca baza gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu bitandukanye. Nibo bita aba Diaspora. Mugabo twese tukagumana ya nostalgie yo gukunda igihugu cacu, tukumva turagikunda, tukacifuriza ivyiza, bisha bituma tuguma twegerana aho ku isi turi hose mu makontina ajya 5 muzi. Abarundi benshi bari muri Australia baruzuye, muri Europe baruzuye, muri Asia baruzuye, muri Amerika baruzuye, no muri Afrika ahantu hose baruzuye. Tuja hamwe kugira tugumane bwa bumwe bwo kumva ko turi umurundi, tuguma dukunda ca gihugu cacu cyane gose. Ati tugume turi abarundi kandi tugume dukunda ico gihugu. Muri urwo rukundo nyene rero niyo haciye hazamwo ukwiyunga, murashinga n'umugambi uno munsi witwa Isuka ya kijambere. Ni kubera iki mbega mwamwiyumviriye kwanza kuja hamwe? Umva kuko si kenshi cyane dukunda kumva ati aba Diaspora ça fait des années hari abarundi baba mu mahanga, ariko nitwari bwumve ico kintu c'abarundi bari mu mahanga baja hamwe kugira bakora igikorwa kimwe giteza imbere igihugu. Ico cyumviro cyaje gute? Bon, ico cyumviro ukuntu caje, d'abord umu Diaspora wese arafise umuryango mu Burundi aba yarasize. Urumva? Hama ku giti ciwe usanga mu muryango baguma hari abantu tegezwa gushigikira nko gutanga minervare ku bana benshi cankwe abavyeyi biwe kubavuza, ba onkle abaki abantu batishoboye. Twese ntituva mu miryango ikize, benshi barashaka kuba aba Diaspora bavuye mu miryango ataho irashika. Mugabo ukacusanga dutanga support nyinshi cyane gose, hari naho bitugora ukacusanga na ya miryango ntikidukunda kubera tutabishobora. Naho twaciye tuja hamwe aba Diaspora, d'abord duforme Diaspora. Kubera igihugu twagiyemo nkuko baca umugani mu Kirundi ati akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Je ko na ubwenge nari ifise nkiri mu Burundi maze kujabuka mu mahanga hari congeretse, hari ikintu nongeye ko uko nari imeze ngahanye. Rero muri ivyo tugenda turahura mu bihugu tuba turimo n'abantu bidevelopa. Wumvise Canada cyangwa kumva Amerika, nuko twebwe tuba turi surque abarundi twobakangura mu mutwe nabo nyene boshika muri izo ntambuko zabo. Yego, naho rero twace tuvuga ati mu bumenyi turiko turamenya, reka turevolutione abarundi bacu nabo nyene bakanguke gatonya, dukore tuve muri ubwo bukene aho umuntu wese ashobora kwigaburira akihereza atarinze gusaba undi muntu. Naho rero twaciye tuja hamwe tuvuga ati
kuko si nguvu umudiaspora umwe ntiyo bishobora. Kugira tubishobore ifoke tuba turi hamwe tugatanga inguvu hamwe kugira dushikane ubwo bumenyi twaronse tukabupartaja na bene wacu bari nga mu gihugu. Nkuko mwatangiye mu bivuga urumva si umudiaspora umwe si umurundi aba mu mahanga umwe yo bishobora ariko muri benshi kandi muri mu bihugu bitandukanye. Bigenda gute umwe ari mu Bufaransa umwe ari muri Canada umwe ari muri Australia muheze ngo muhurize icyumviro hamwe byagenze gute? Bon, kugira duhurize icyumviro hamwe hari abarundi batwitangiye barakora ini administration ya diaspora bakaca bakora mu bihugu vyose hari ivyo bitare op no kuvuga ahantu hose habari open no kuvuga organisation pays no kuvuga habari mu serukizi wabo w'umurundi ariho dushobora gukomunikira twese hamwe. Turafise platform yacu, turafise amazoom tuganirirako, turafise amagroupe WhatsApp tuganirirako, tukagomba tuganira muri ivyo bikorwa vyo kwiteza imbere twebwe nyene tukaca duteza imbere abarundi turi kumwe abavukanyi bacu muri iki gihugu cacu dukunda cyane cy'u Burundi. Murakoze cyane Madame Jo. Aha rero mubiciye muri ayo ma-op muravuganye muri yumvire y'umugambi muca mwiyumvira umugambi wa Isuka ya kijambere. Isuka ya kijambere rero kubera iki? Bon, Isuka ya kijambere turafise umwe muri twebwe niwe yazanye ico ciyumviro ni umuprofesseur yigisha ku université muri Etats-Unis. Yigisha ibintu vya biochimie ntihenze niyabona nihenze araza kuvyandika muri commentaire. Izina giwe yitwa Oscar. Hama aratubwira ati il faut que tu révolutionne abarundi bacu tubakure mu isuka kugira twimbure vyinshi byari bivuye kuki muri rya myidogo abarundi baguma bavuga yuko imfungurwa zaduze cyane gose hari abatagishobora no gukweza ukwezi hari abasigaye bajya rimwe mu minsi ibiri tuca tuvuga ati no kubera iki nta kintu na kimwe problème yose rafise solution yayo. Yego gusa nta kuguma twicaye muri problème iyo havutse problème il faut solution. Naho rero twacu tuvuga ati il faut ko dutora solution kandi iyo solution nta munyamahanga zo dutora solution ni twebwe abarundi twenyene no kuvuga no mu diaspora ariko arakorabora no mu Burundi ari ngaha nitwe twenyene tuzotora ama solution y'ibibazo biduhanze. Naho rero twacu tugira idée yo kurevolutiona abarundi d'abord turime twimbure vyinshi birashoboka ko turabizi turafise experience no muri bijya bihugu turimo ntugire ngo barimye bose bararima usanga ari nk'abapayisa nka 2-3% bagaburira continent yose bakanabishora hanze. Pourquoi pas twebwe natwe bidashoboka mu Burundi? Reka rero dutangure muri bike tugende kuko bavuga ati gato karakura. Naho rero twace tuvuga ati reka rero dutangure twiyumvire isuka ya kijambere. Umva na motoculteur matonya ugahereza umurimyi wese arashobora kurima ahantu hanini kandi akagira production nini kandi ku mafaranga make kubera ntuzenya tracteur azimvye cyane muga motoculteur nk'ama cooperative n'abarundi bishoboye barashobora kubironka hama bagafasha na bene wabo batabishoboye swate bakabatiza cyangwa bakagira amalocation. Urakoze ati tuzane amasuka ya kijambere ayo ama motoculteur hama umunyagihugu ayo ma motoculteur muzomwigisha ingene bayakoresha azoyaronka gute bizogenda gute kugira wa munyagihugu muto yarafise ikibazo cyo kurima ngo yimbure ngo arimena neza bitamuvunye ngo niyirigwe ari kwisuka guhera saa moya z'agatondo gushika saa 11 ugasanga yarima gace gusa. Motoculteur yoyo azoyikoresha gute mwebwe nk'aba diaspora umunyagihugu muto muriko mwiyumvira kumushikanira iyo motoculteur bigenze gute? Bon, umuconcepteur wa projet yaratuzaniye iciyumviro ciza twaragipartagije na equipe iri muri projet twese kuko naje barampamagaye barambwira ati Madame Jo ingo nawe ufashe muri projet kugira tu developer iki ciyumviro. Wo avuga ati twebwe tuzotanga amasuka 27 ayo motoculteur mu ntara kama intara kama ngira muratahura nka kujya avuga imbo mugamba ibintu bene ivyo onye mu ntara kama hose muga dukora dufashijwe n'aba administrateur baho hantu hose tuzoba twahisemwo bakaca bahereza isuka kijambere nk'umurimyi wa mbere yarimye neza gusumba abandi kugira atanga akarorero muri iyo mirima yiwe. Abantu bamaze kubona ukuntu production imeze ntihazobura abagwiza tunga bazoca avuga ati reka tuze kuzirangura tuzizane mu gihugu mu bwinshi
hama abantu bazigure seno uburyo bwabo cyangwa meme bafate na credit muri banki bagenda barishura buke buke igihe bakorana neza na banki kugira abikoreshe production ibe nyinshi twe tuje kwereka ni ntuze ni projet pilote fait ni nka promotion titwe ibi birashoboka mu bikoze birashoboka hama ntihazobura abantu z'abagwiza tunga bazoca babizana kuko babizanye bizotanga ubuzi bwinshi bizotanga akazi muri abo onye abakora maintenance uzozibona bavutse kuko bavuga izo moto kibitse ko zifise moteur nk'iyi moto nyene umva bajya barepara moto bari capable yo kurepara izo ntuzenya bazovuka twimbuye vyinshi ama transport y'injya bakwiragiza uburundi bwose bibaye murengera pourquoi pas batazobisohora hanze kubidandarizayo umva dufise espoir igihe vyokogwa production izoba nyinshi urumva ko ari umugambi mwiza cyane bakunzwe Pam Channel TV nizera ko abarundi twese tuko turakurikirana kino kiganiro ari uburyo bwiza bwo kuva ku isoko kugiyo suka ya kera tukaja mu isuka ya kijambere ariko aho cangira amatsiko ati none se umunyagihugu muto azoba afise akibanza kinini par exemple cyo kurimiramwo ariko akavuga ati jewe ubwo buryo ntabwo mfise ni bank sindamenya gukorana na bank ariko nshoboye gushikira Madame Jo birashobora gukunda ko iyo suka iro bo aciye kuri jewe nibaza ko vyogorana ni vya bindi byo ko uciye ku mu individu twe tuzobizana iyo uzanye ikintu hari abantu zenya abaca bavyara ama projet bakiravye gusuka zibona baravyaye ama projet nukuvuga hari abazozigura bakazitungira mu mirima yabo hariyo nabazozigira location wao ndadashoye kuyigura yose akavuga ati reka tuvugane naka ntanga amahera makenya juste kuri mu murima mpejeje kuri mu murima bakumvikana muri location urumva hazoba nuze creativité nyinshi a partir yose ukaya kijambere ku buryo uzosanga na wa muntu mutonya nawe nyene yashikiriwe ubu uriko ratubwira ati mbe none byaratanguye bizotangura ryari bimeze gute bon ubu rero ni naco ngomba kumenyesha aba diaspora je profite l'occasion kubwira umu diaspora wese ni kintu namandiko ndavuga umu diaspora wese arafise responsabilité yico akwiye gukora mu gihugu ciwe yego nta kwiyugarana ushitse muri bijya bihugu kaca wiyugarana ukacumenga ntaco bikubwiye ivy'igihugu c'amavukiro turafise responsabilité kugira ico duterereye cyo kimwe nkuko abarundi bari ngaha bariko barahaguruka bakora naragerageje kuduga hose nsanga abarundi vraiment bahagurutse ubunebwe babuhevye yego bahevye ubunebwe ifoko natwe aba diaspora tutagira ubunebwe ico gihe twararondeye GoFundMe umu diaspora $10 yonyene ira revolutiona ikintu ntibitwaze ngo yango ntayo dufise uburyo bwose muri GoFundMe barashobora kubutanga uko bungana kugira turonke uburyo bwinshi hama tubone kugura amasuka menshi tuyakwiragize mu bantu bayabone kuko ni projet pilote inyuma projet pilote hazovuka ivyiza vyinshi rero ni responsabilité y'umu diaspora wese kugira ico atanze uko uburyo bungana abafise byinshi batange byinshi abafise ubugereranye batanga ubugereranye ivyo byose n'abatacu bafise nta $10 kameme bobura yego mutange ku byinshi mwa diaspora ivyo bugumu nta birimo yego aruhande y'aba diaspora bashobora gutanga umunyagihugu nawe azobashikira gute bizogenda gute mu ntara mushaka gutanguriramwo mushaka gutangurira hehe byo bavyaratanguye bon muri nuzenya hariyo projet dufise y'aba youtuber dugomba gushira hamwe aba youtuber nabonye numenga bazobaha agakemanyi twaragize projet kugira iki bagire ntuzenya badufashe suivi ivyo bikogwa hama bashobore kuganirana n'abanyagihugu bose ego tuzotanga amantuzenya ama email ya diaspora arushaka twandikire ama platform ya diaspora yose antuka badukeneye ntibazotubura okay muriko muraraba nko mu info iyo uwo mugambi utanguye neza mubona akarusho umwimbu mubona gute mubona ati d'ici 5 ans si dushoboye kubikora neza umwimbu mu gihugu bizoba byifashe gute d'abord tu t'imagines abarimyi bose bimbuye mu bwinshi vya biciro byonyene birikorora uzubona byikoroye nambo ntuze ibiharage byahora bigugwa tuvuge nka 3000 cankwe bikarenzaho en certain moment clientèle urabona twese tuza dufise umwimbu
ni hahandi uzoca usanga vyonyene vyikoroye bishobora no gushika meme no kuri 500 pourquoi pas bivanye na production. Ikindi naho hari ubundi buzi buzoca buvuka, hari abazobirangura bakavuga ati reka tubipakete ko umwimbo wabaye umusesekara mu Burundi, tubipakete hama tuze kubigurisha mu mahanga. Ako nakandi kazi kazoba kavutse. Hama abashoferi nabo ati reka tubikwiragize ku isi yose, nakandi kazi kazoba kavutse. Urumva abadetanya nakandi kazi kazoba kavutse. Donc uzosanga havutse ubuzi bwinshi a partir yo mwimbo mwinshi tuzoba twakoze. Ntakidashoboka. Numva ko ari umugambi w'iterambere koko, kandi iterambere ihera hasi ikaduga hejuru. Mwatubwiye ko hariko ntuze ya GoFundMe, beyo GoFundMe n'aba Diaspora gusa, umurundi wewe ashaka kwifadikanya na ari nga mu Burundi ariko akavuga ati icyo cyumviro ni cyiza ndagitahura, ndumva ko naho nari mu Diaspora ariko ndafise uburyo nshaka gushigikira uwo mugambi. Ntavyo muremera? Bon, je nibaza yuko umuntu wese ashaka gushikigira umugambi ntawo mukumira. Byari byatanguye aba Diaspora nyene bagira GoFundMe y'aba Diaspora, mugabo n'umurundi wo ngaho yumvise avuga ati uyu mugambi nawo kunze reka nshigikire. Arashobora gushigikira, nibaza ko GoFundMe ari international, wari wese arashobora kugira ico ashitseko, atari uko aratwandikira tukamufasha. Yes, murakoze cyane. Ndumva ko ari cyiyumviro kirashe kandi kizozana iterambere by'ukuri, ariko nshaka kumenya amaranga mutima y'aba Diaspora bari bazanye uyo mugambi. Mwifuza iki canke adeo y'uyo mugambi wa Isuka ya kijambere, niki kintu kibarajishinga gikuru hejuru y'ivyo vyose ku gihugu? D'abord reka dushimire igihugu, dushimire leta mvye, leta nkozi iriko irakora uko ishoboye kugira ihe ikibanza kinini aba Diaspora mu ntererano zabo ariko baraterera igihugu. Vraiment iriko irabikora. Hama ikintu nyamukuru aba Diaspora kiturazishinga nuko leta yokomeza yorohereza aba Diaspora mu bikorwa vyabo. Yego, iriko irabikora kandi igeze kure. Je narabonye ibintu byinshi vyahindutse, naratangaye mu Burundi kuva shika kuri aeroport nasanze organisation yarahindutse, akeye yabo vraiment igeze ahandi hantu, bisigura yuko hari ikintu kiriko kirakogwa positif cyukorohereza ingenzi ziza mu Burundi. Kera c'était compliqué, wasanga kuri aeroport hari désordre gatonya, ariko ubu kame murabona ko hamaze gushika kwindi ntambuko muri organisation. Ico ni ntambuko nziza cyane. Byari naragiye muri BCB, hari ukuntu wasanga utonze nko muri banke ugasanga hari umuntu aguciye ko le désordre, ubarazanye imashini ufyonda karondera kanimero kawe bagahamagara amanimero. Ako ni ikintu cyiza cyane cerekana. Rero twebwe intuzenya Diaspora, ikintu tuntuzenya kiturazishinga, turakeneye ordre na organisation mu Burundi bwacu, kuko twarabibonye mu mahanga impact positif bizana mu buzima bw'umuntu. Ucusanga development yoroshe, n'uwo muntu aroroherwa, kandi ugasanga n'abantu bafise amahoro, bafise n'umunezero. Ego nico kiturazishinga ati natwe Burundi bwacu bwo meruko nyene bukamera nk'ivyo bihugu. Iterambere itangura muri discipline, muri ordre na organisation, niho hatangurira iterambere. Ivyo bimaze gutsinda amatora, ibikurikira birikora. Murakoze cyane. Uno munsi turavye ibiriko birakogwa na Diaspora, cyane cyane babona ko aba Diaspora bariko barahagurukira iterambere mu gihugu. Mbe twovuga ko ari imyaka muriko muramara mu mahanga, kugira bavuga ngo ubwenge burarahugwa, muriko murarahura ubwenge, ubu muriko murabuzana mu gihugu? Bien sûr, hajya aba Diaspora nukuri hari ibintu vyinshi twigira mu mahanga. Hinge ndagucire nk'akantu gatonya. Twebe nkishika nko muri Canada, nashitse mu gihugu ntazi, gusa ikintu nka Canada barafise ikintu bita intégration. Nukuvuga barakwakira nk'umuimmigrant ugishika, hari ama centre d'intégration menshi ahari. Nta kintu na kimwe winjiramo kitagira formation. Naho uvuga ati ndasabye akazi ko gukubura, bari yaranje bakakwigisha technique yo gukubura gushika naho usanga gukubura ari profession. Apana imwe dukubura gucyanye, ugasanga noneho vyahindutse profession, bikazona kubera ntuzenya, bikazokubera ubuzima bwa misi yose. Nukuvuga bikazoguhemba, bikagutungira n'umuryango. Deja utwo du formation, utwo technique duto bagenda baratwigisha n'ubwenge.
hari igihe tuvuga ati uwo kosora kamunatwe muri bene wacu hariyo production nyinshi yo haba nakubwiye ko nta kintu na kimwe tujamwo kitagira formation naho yo barakantu gato cyane ana gato imvira abantu bubahuka bakatwigisha no gukaraba kandi usanzwe tubizi nico bigisha gukaraba baratwigisha technique yo gukaraba nta kintu na kimwe batakwigisha n'akarorero bakubwira ko gukaraba neza ukaraba gute urashika amazi akakunyuzura ukabura amazi ukamyoberwa benshi barasha n'into kugurura ibizi bishushe bikaguturira ukatusanga uri hafi yawe akakwigisha akakubwira ati ugurura gutya we equilibre amazi uko none abantu abaguforme cyane gose bari tuntu twinshi tw'utugenegene tuberaho ugishika mu gihugu kubera ibintu byinshi abari bishasha kuri wewe murakoze ikintu kiryoshe twari tumerenyereye kenshi aba diaspora bagaruka ari bling bling ariko no munsi turiko turabona aho aba diaspora bakagaruka kwisuka nk'uyu mugambi ati isuka ya kijambere ni kuvuga ko les diaspora bling bling ziriko zirahinduka gatoyi mukaza muvuga muti mena reka tuje natwe kuri terrain duterere by'ukuri mu iterambere ivyo ni kintu tubashigikiyemo duteye imbere tuvuga ati mukomeze duteye intege cyane mukomeze muri iyo nzira sinzi ko ho hari akandi kajambo ntashoboye kubabaza ariko wowe nka Madame Jo wari wifuza kutava hano muri studio za Pam Channel TV mutavuze mudashikirije ubwa mbere ndabashimiye mwese ku bikorwa muri ko murakora iyi ni chaîne dukunda cyane kukayi na cyane turayikunda ni inyenye Smart Mind nukuri ico ni ikintu ciza cyane iyi programme yo kwamamaza ibikorwa by'iterambere dukura amaboko mu mpuzu kugira dukore twiteze imbere twenyene hama gouvernement en place nayo idushigikire idufate mu mugongo nubu namadiko ndavuga nta problem itagira solution igikuru nukuyihagurukira apana kuguma twidoga ngo ibiharage birazimvye ngo umuceri urazimvye none nitwidoga tuzokwidoga gushika ryari ahubwo reka tubihagurukire bizimbuke merci beaucoup muravyumva bakunze wa Pam Channel TV ati solution hari problem solution ibihari no kwiyumvira ukarabuti iyo solution iri hehe nuko diaspora y'abarundi bari kwisi yose bavyumvire baraja hamwe reka tubashimire cyane biciye kuri Madame Jo wowe barungitse ati genda tubwirire abarundi biwacu ko umugambi w'isuka ya kijambere uri kuraza merci beaucoup ariko imbere yaho ikiganiro cyacu gihagaze cyane kugwaruka uno munsi turi kugwaruka aho ugwaruka gwinshi ruvuga tuti icyo mananje nkashika mu mahanga naje nkatera imbere nk'abandi mbe we nk'umuntu umaze kugera muri ayo mahanga umaze kubona uko bimeze n'akaye kamo n'akaya gace wo bacira uno munsi ugwaruka bw'u Burundi gwifuza kuzoshika aho mugeze namwe kuja mu mahanga si bibi kuko bacumugani mu kirundi te akanyoni katagurutse nikamenya ubweze gusa kuca mu mahanga hari inzira zibiri hari inzira de conseil hariyo n'inzira nkonseye inzira de conseil nimwe y'amagendera barinda guca mu bintu compliqué byinshi cyane kenshi bajya anye bashitse mu mahanga bagira ubuzima bubi nka tuvuge nka kujya guca mbere ni muri Serbia ugacayo cyangwa ugaca mu bwato cyangwa ukaguruka nk'inyoni ibintu urabona vya bindi uza bidaciye mu nzira yo bajya abantu baragira ingorane cyane nyinshi cyane gose iyo bashitse muri ivyo bihugu ariko iyo uciye mu nzira yo normalement ico natahuye cyo ibihugu byose bifise budget d'intégration nka Canada irahamagara abantu kandi nubiraca bahamagara irabakeneye amibahamagara imisi yose mugabo ifise limite iravuga ati chaque année twakire autant de nombre kubera budget y'igihugu yo kubentegra ingana gutya urumva rero haje ama surprise même no muri Europe c'est la même chose haje ama surprise atari muri budget barasufra baragira ingorane nyinshi cyane rero nukuza bagaca mu nzira zo kugira bashike neza ha mu buzima buze buborohere murakoze cyane yes merci beaucoup Madame Jo murakoze namwe bakoze wa Pam Channel TV bakoze ikiganiro Smart Mind nakaryo keza turonse ko kwiga twese ko kumenya amakuru ko kumenya ibiriko birakogwa mu gihugu nizera ko ejo nimwumva amakuru y'isuka ya kijambere tuzoyitabira twese kugira tute abarimi turime neza kandi turime tuje imbere namwe gwaruka mwifuza kugira ico mukoze kugira mugere mu mahanga mwumvise impanuro za Madame Jo nukuje nka Bwanli ndabashimiye cyane kugumana na Pam Channel TV dusubire mu ndwiza mu kindi kiganiro nk'iki
iki aho tuba twazaniye undi mutumire atuyagira ingene twova ku ntambwe imwe tugera ku yindi ntambwe y'iterambere ryacu. Murakoze cyane. murakoze turashimye.